Bakunzi bacu, bakunzi ba BF4, bakunzi ba BF4 Plus, bakunzi mudukurikirana hariho hose kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino kiganiro cacu cuno munsi nko bisanzwe uno munsi nabo ndumwe ndi kumwe numwe mu bashitsi bakunda kutugendera cyane mu kuduha amakuru y'ubusesanguzi sijyambere tumuzanye ahubwo nirigira kabiri muheruka yaratubwiye byinshi no munsi tumufanye kugira ngo dushobore kurabana cyane iby'umutekano muke ukomeza kurangwa mu gaciki wacu kibiyaga bigari nko bisanzwe n'umunsi tuza kwibanda neza na neza ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi. Hari byinshi biko biravugwa nituje mu by'ibitoro, nituje mu by'amasukari, ariko hari ibindi byinshi biko biravugwa nivyo tugira tubanze tuganirire mwakino kiganiro. Je nko bisanzwe turamenyeranye, turi n'abagenzi cyane, ariko no mushitse kana musabe atangure yidondo adukugena kugira ngo dushobore kuyaga byinshi ndetse babashe no kumumenya. Yes, merci beaucoup. Ndabaramukije cyane journaliste iteka kunyakira kuko hari haheze iminsi ntashobora sinari nabahevye ahubwo n'umwanya wabura. Nongere ndamutse n'abanyamuryango wa BF4 Plus kuko ndabakunda, turakundana, dufise umuryango umwe, ico gituma nanje ntoheba canke naho nobura kanya basi ndagerageza umunsi umwe nkaraba nk'uko z'umunsi cyane nkuko mubibona n'umuzarendo mugenzi wacu n'umuzarendo mugenzi wanyu akunda kudubwira byinshi. Uno munsi tuje kuyagana cyane kuntureka imaze imisi ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi. Tumaze imisi tubona umugabo Plutôt numva ngo n'umusore yitwa Faustin Ndikumana aho ariko aravuga ibintu byo gucuvya cyangwa kugira yereke abene igihugu yuko leta ihari atakimatsi. Yaragiye aravuga amajambo menshi cyane gucafuza leta ihari ndetse na yandi bwambi yarigeze kubivuga mu nyuma aho tuza kubona na president w'igihugu cyacu yagize reaction bivanye n'amano majambo uno mugabo Faustin Ndikumana afatikanije na ba Pacifique atwara Pariseme no ba Pacifique ba Fokode n'abandi benshi bagenda bavuga amajambo gucafuza igihugu. Twarabonye president yarabigize ko reaction, ariko ibi bintu iyo bibaye uca twiyumvira kimwe cyangwa bibiri bishobora kuba bifise imvo n'imvano. Uno munsi twaje tubivu muzini muzingo nkuko mubona na muzanye azi vyinshi ndusha, niyo mpamvu namwitabaje kugira ngo ashobore kubituyagira. Nuko mugenzi turagomba tuyige ko none kubijanye n'ibintu aba bagabo ariko baravuga, twovuga yuko ariko kugira ngo bategure mu mitima bene igihugu nabi, kumbure ibintu bizogende nabi, ibintu bakomeze kwiyumva mu leta nabi. Nike kintu bibona mu mbega n'ibihangiro ubona Faustin Ndikumana uno musore yihanganye n'akagwi kiwe abo batwara Fokode n'abandi, nike kintu nyamukuru ubona bo bagamije kuri leta y'ubundi canke mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi muri rusange? Ego journaliste na cyane urabibona ko ari ibintu ngo bifise iyindi mpemu novuga ati bafise izindi nguvu, ariko no munsi tureke kwirwa turaja hanze tureke bari hanze kuko tuanze turabe uwari ari ndani mu gihugu. Tugiye kuraba iyo ikintu gitanguye abafise iyo resulta, ikintu cyose gifise resulta. Niba ari kavuga uno munsi ibi hari ikintu ari arategura nkuko barubivuze, barafise ibintu baba ariko barategura samahangi. Turabe rero impamvu kandi bibyama biri mu Burundi. Mu Burundi hariho ukuntu usanga umuntu niyo haba hakoze ikintu ciza atigira yemera ko ari ikintu ciza, aho bacarondera ingena pirata cyangwa yacafuza cya kintu kugira ngo bikunde abantu bakira bakubone mu image mbi naho ari ikintu ciza. Rero turabe umusore bavuze ngo umusore yihangana, ariko je sinje guhagarara kwa umusore, ariko nje guhagarara ku kuntu avuga biboneka neza ko ari umurundi. Ari umurundi yarakwiye kugira patriotisme yo gukundisha igihugu abantu, niyo hoba hari kwiki habaye ikintu kuko nta bintu by'amavyera, ariko iyo ikintu cabaye gitari ciza umuntu akamenya ingena akomunika agahanura cyangwa akavuga mu rupfasoni, kandi hakabamo no kubaha umuntu aba ari nka president Kamenge, aba ari umuntu ukwiriye kubaha iyo uri kuravuga ntupfe kuvuga ibintu bisanzwe umengo uri kuramucyoza. Ariko rero ugiye kuraba
Faustin Ndikumana ntabwo bijya ari wabyivugisha ntabwo bijya ari yuko Faustin Ndikumana ari aserukira benshi. Faustin Ndikumana icyo ngombe ndanakubarira uri kuraraba afise shirahamwe ya societe civile kandi amasosiyete civile turazana tuzi ka finanswa n'abazungu sivyo none cyane go bafinanswa n'abazungu ariko umuzungu umenya guhaya amafaranga arakubwira nawe resultat ashaka akubwira umusaruro nawe ugomba kumuhereza imbere aguha amahera mu gakubarira n'umusaruro utegerezwa kumuhereza cyane go aca niyumvira ikintu kimwe muri iyi geopolitique regionale turimo n'Uburundi burimo hari vize cyane igihugu ca Tanzania hakaba vize cyane n'igihugu c'u Burundi basi igihugu ca Congo nico nta nguvu gifise iyo kitari kumwe n'ibi bihugu bibiri baba bari faible none basanzwe ari faible rero ariko ukacubona igihe rero abazungu n'abantu baciye ubwenge yari karaza natangura ibintu abizana buke muri realite akamenya ingena broka hariya kugira ngo bice bitanga resultat nk'iyi turi muno munsi yibura ry'igitoro yibura bya nkenerwa umengo mu Burundi ibintu byacitse ariko bimeze twimirije amatora 2027 uri kuraraba umuzungu yamafise vision na cyane y'amatora agomba yegereje cyangwa ari karategura agategura ikintu cyo gutuma iyo hageze amatora abantu bagumuka abantu batiyumvamo umuntu abaje na cyane dufatira akaroro basi kuri Tanzania ujya mudamu urabona ko bamaze kumva kazitoza bagerageje ukuntu bamucafuza byahereye muri Kenya murabo barigeze ko no n'amashinga amateka bidogira cyane abanyakenya badeforma bacafuza president wa Samia Suluhu Hassan warabonye kandi ko n'indani mu gihugu hariho umuntu wo muri yitwa Ambre Polepole yaro nawe niyo uri mu mugambwe wa CCM nawe yaradukanye ibintu byo kugomba gucafuza donc Samia Suluhu Hassan kari mu bagerageje no mu bishe Magufuli bakaba bavuga yuko ahubwo se ubukekwa bena Kikwete kari bishe bagambaniye Magufuli kandi hariho n'undi mu kapiteni wo mu gisirikare yitwa Tesha nawe ne yaraje kuri kamera aravuga ngo turavye ingene ibintu bibaye bimeze nabi muri Tanzania iri for yuko igisirikare gifata ubutegetsi ahubwo ntihagire n'amatora cyo twibuka rero ujya cawa Chadema Tundurisu nawe ujya abanabazungu baramuhamagaye kandi mu gasho reka ndakubwire kugira ngo babyumve kugira ngo niyo tuvuga iyo ingene barimo barapanga kujyanye n'ibya synergy ingene yabaye bace bayipanga kugira ngo 2027 na president baze bamwitambike nka kujya bazana intureka nkijya ujya wa Chadema urabona nta afite nta n'umugambo uri opose nta nguvu afise nka CCM donc kubera ko abanyamerika n'abongereza bipfuza kumuca kugira ngo baronke Tanzania bamuhaye power hama bambwira tugomba gukora ti wewe amatora azoba mugabo uzotangaza ko watsinze wewe ntibazi ko babizi kutaba nka semi itari kuvyemera uzofata uhunge shati ari guhungira nko mu Rwanda cyangwa muri Kenya cyangwa guhungira muri Uganda akaca shinga leta kikaca ziba leta zibiri hariho leta iri mu gihugu na leta iri hanze bakaca basutena leta yo hanze ariyo yatsinze ahubwo CCM yabaye bwibe rero iperereza rya Tanzania rimaze kubimenya baciye bamufunga ati rero wewe kugira ngo kwegera ngo utangaza ngo batsinze utatsinze bazogutorera mu gasho turabe ko zokunda nta kindi cyamupfunze yapfunzwe nuko yaragomba gambanira igihugu cya Tanzania ariko rero kubera ko bari bamuhaye mission baca abazungu urumva baba karati nihindutse bafise n'iyindi donc baca muri bajya ba Ruto baca muri bajya ba Kagame bande batangura propaganda ko Samia Suluhu Hassan atinya amatora yo ari kumwe n'abantu benshi
aciye apfunga abo bidahu ujya muri chama chama donc kugira ngo bazatsinda amatora abatanzania rero nabo nta na crise bari baramenya ya politique baramenya geopolitique regional donc uburiganya burimwo baca baravuga ati noneho wa mutamakazi aratwononeye igihugu ego ibiturire baca barasakaza ko ibiturire ari vyinshi burya nta gihugu kibura ingorane na Amerika na hehe barafise ingorane ariko iwacu ingorane dufise baca bazipeza bakazigira kari ibintu bikomeye cyane kugira ngo bankishe umuntu abari ku butegetsi aho onye ndibaza ko aho mwumvise impamvu haci habyuka n'imyigaragambyo muri Tanzania cyane gose rero mu Burundi se ni pra bashaka urabona bacimamanda baravuga ba Pacifique oya ujya turamuvuga byanye n'umukambwe ariko kubera ko ari hanze nta nguvu afise kandi ujya Pacifique arikeka kantu kuko umengo avuze urabona mu Burundi hari amoko benshi baca bibaza ngo urumva ngo ariko avuga kubera n'umututsi ujya Pacifique unyafise abakozi afise abantu babayede ba Eric Nyandwi barahari kandi Eric Nyandwi uwo mengo ni hari ukuntu menga agomba kuvuga hari aho je vraiment ahora agera ahantu nkumva ko mengo yavuze nkumva ko yashigikiye igihugu ariko nitwibagire ko afite propaganda gupromotinga gwasa na Daniel Mugisha bajyana bariko baragaragaza kugira ngo fan base ya gwasa iduge sinzi kariwe yabahamagaye ngo abaha ico kiraka sinzi reko mugabo rero kayi hari ya Faustin Ndikumana si kaya yo kugira ngo promotinge bagwasa cyangwa promotinga umuntu uzeye ujya rikakorera abazungu mu gihugu cy'u Burundi arikakorera mpatsi bihugu kugira ngo bikunde mu Burundi hame kakajagari ka buri munsi mu gihe cy'amatora cyane cyane mu gihe cy'amatora kuko twibukanye sinzi noneho musanzwe mukurikirana amakuru mu gihe cyose president hari akantu yakoze ni ngombwa ubwo nyene bukeye uzubona Faustin Ndikumana ngo yatumiye ibinyamakuru akaje atangura kuvuga kandi ari karavuga kumva kagomba guponda ivyo president yavuze je hari gihe mpora niyumvira none aba bagabo izo mpemu bazikura umukuru w'igihugu yakoze si ngombwa donc guhanura kuvuga nk'uhanura si bibi no mu gihugu cyacu rero demokrasi bijya bakora ntabwo wabikora mu Rwanda usanzwe ubizi uca bagufata cyangwa bo gutora bapfuye ariko ukazubona umuntu nka Faustin Ndikumana ari karagomba kuba umupromoter bamwe muri abapromoter hari abapromoter b'abaririmbyi rero ujya rero tumufate mu nk'umupromoter bari karapromotinga imigambi y'abazungu y'abakoroni mu Burundi buryo ugiye kuraba president nta kuntu na kumwe atari karagerageza gukiza igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi aragerageza mu Burundi kabisa ikibazo yaramenya aho kiri mu bajene ashira ikigo page uno munsi nimba udaba woshobora kuba wumva woshobora gukora umugambi nushaka president aje kugukorera azoze kukurimira azoze gukorera ariko urabona yuko umuntu nk'abajene bashoboye kubibonamwo avantage barimo barakora bafise amahera zurabe n'abajya bamutima bo n'abamiliyoneri n'abamiliyarderi cyane gose grâce kuri page ibintu by'amerika urabona n'amafaranga none umaze kuba uciye ubwenge abantu dukeneye rero yuko uwo muntu wese aciye ubwenge ntaronke arondera ingufu zo kugira akore ubundi president yaragerageje kugushira mu minwe ibintu by'igihugu abajene ubutare reka tujye mu butare yafashe bajya ugenda urabe n'amavideo yajya bariko barimba ubutare n'abajene n'abantu bakiri bato n'abajene none bibaza ko amafaranga ariyo bizanye yababari ati genda mutora amafaranga muri page muze mushire mwibi mukora umugambi mwimbe mwunguke ni umva jiyo ndiko ndavuga president ari abantu mengo urumva baca bumva ko mengo ibi tureka kurabira kwibiyinye abantu ba promotinga ukavuga ati no muri vi normal turabibona igitoro nta kihari ariko wamaze kumenya ingene ivyo bintu byabuze ukacubona n'inguvu president ariko arashiramo
utangara neza ubonye nka Faustin Ndikumana perezida avuze ati n'uyu butare imurehe ukazibona bukeye ntuzeye Faustin Ndikumana ujye mugabo ari karabahenda bijya bintu n'amabuye n'ibivu okay perezida akacavuga ati okay bwa butare nini twabushora tuzoshobora kuronka amahera mva makungu natwe turonke tuje kuronka bituviramo no kuronka igitoro kandi n'amabeyi agabanuka umva igihugu cy'iwacu kimaze iminsi muri crise ya economique si ibintu n'ubunyene yo byobogo abarosa amahera bica bitera bitoro ubunyene bifata igihe ni nk'uko igitoro kiriho gifata igihe rero igihe perezida ashoye ubutare bwa mbere ubwo nyene bukeye ntuzeye Faustin Ndikumana urazi uri bukivya bari babimenyesha makuru babariye ngo bijya ni spectacle ngo bijya ntibikenewe ngo bijya ngo je ntacu ndabibonamwo none ni igikipa Faustin Ndikumana bari igiki kugira ngo yumve yo nyene nyamba Faustin Ndikumana akora société civile biremewe kwinjira mu bintu nk'ivyo donc reka turabe mu mpera ndagira société civile ari iby'ijuje bitari reka mu mpera z'ikiganiro tuze gusisita tugarukane bya indi ya société civile yahumura bene igihugu 2015 tubona ico nawe agamije kuko hari akantu nigeze ko naheruka kubona kuri Facebook ngo akishe yanka karacayiri kandi wikuye ko nuzeye parseme ya Faustin Ndikumana nabone babaye mu gusutena manifestation rero tugaruke ku iki kintu perezida ahavugiye yuko yashoye utare ku mugaragaro iyo atabikora ku mugaragaro bajya ba Faustin Ndikumana baca baza ngo mwabibonye ngo arakarabwiye none hariko ati bijya nibiki hashowe iki mwabonye iki hajya amahera aragiye cyane gose none est-ce finalement bukeye urabona ko haje je ndibuka bavuga ko hari amakamyo menshi yazanye igitoro imbere ya hajya perezida avuze yuko igitoro kiriyo muri soko ni nyuma ya gato yaho bashoboye gutari bwa mbere je bijya nabibonye nkaho nibura basi abahora banka kuduha igitoro nawe babonye igihugu gishora ubutare nawe nayo kuri hangibo yawe ubundi tubuza ayo madovize sino ibitoro biruzuye rero hamwe ayo madovize yoboneka ebana bapfuye kubona wasohoye imari bavuga ati n'umuhe azoturiha none navyo naciye mbona yuko baciba muha basi igitoro bavuga bati nawe nuzohita uturiha ni wazana amafaranga ariko uribuka ko Faustin Ndikumana yaciye atangura kwerekana yuko umengo nico gitoro atakihari kandi uwo munsi nyene perezida avuze iyo jambo yaciye atanga atanga ikiganiro rero mwaniyumvira eske nabaje bamenyesha makuru bahibi yemera gateka atereka mikro yiwe ikimenyesha makuru ciwe aza kugomba kupuza kuko perezida afise imigambi yemerera bene igihugu kandi ategereza kwishira mu ngiro none ni gute umuntu Faustin Ndikumana ashobora kuba akantu kose perezida akoze ashaza kumenga gombye kumwopoza bagaca bamuhamika ni kantu rero twariko rero tugasubireko kugira ngo rero abarundi babone ko reyirima bya bintatare zibita nziza izobivamwo umenye yuko umuzungu aguhaye amahera agusaba rezilita cyane gose propaganda rero promotion promotinga yuko umuperezida wanyu tacamaze mu gihugu indani uri indani tuvuge yuko bajye bamuhamikira gushikaza ibyo baba bariyivukana bajya ni nkuko naje wampaye mikro ariko ntazi cugamije cyane gose bajya nta Jesse no fata umumenyesha makuru ariko kimwe gusa umumenyesha makuru akwiriye kuraba contenu yamenye saje dufate nk'ubu je ndaguhaye mikro no munsi hari ibintu mvugiye ngaha bicyoza abantu kana barandondera batangura kundondera jewe ahubwo n'ikimenyesha makuru cawe batangura kubona yuko ata discipline gishirako ubundi urinze ubona president avuga donc yashatse kutwereka nkuko nawe bijya bintu bakora abibona kandi donc abibinegura nawe parce niba Faustin Ndikumana parseme ubundi no gukangurira abarundi guhindura ingendo sivyo no
uramubona kuri tere ari mu bene gihugu tureka mu murima kuko yaravuze ko atora nego yarabivuze kuko umubare nari umusore tugende basi nkaho yoba yagiye nko mu mutumba kanaka w'igihugu agahamagara bene gihugu byahamagara abamenyesha amakuru agatangura kubigisha ingene bashobora guhindura ingendo none ko perezida aragenda rugura akaba ati nyabona nimugura ibirato kuko mu munsi y'ikirenge wama wiyumvira iho ari guhanda nshobora kwiyumvira ibyo guteza imbere wapi rifo yuko rero mugira ibirato banza mugura ibirato none aho ntabatumye hari akana bashize mu bene none ntabatumye abanyagihugu bahindura ingendo cyane gose ubundi Faustin Ndikumana bijya perezida aza kwigisha niwe yari kuja kubikora sinzi yuko nawe uko ari kuvyumva kujya kuntu perezida ayigisha abarundi guhindura ingendo guhindura korora kurima kijambere gukora ibintu ubundi Faustin Ndikumana nivyo yari kuja kwigisha abantu mwese bo muri kuri BF nukuri ibijya bikorwa perezida hamiriza abene gihugu gukora kugira ngo bave mu bukene barimo nivyo pariseme yari kwigisha kuko ijeje gukangurira abarundi guhindura ingendo mugaba jeje none ajeje guponda perezida ibatse ajeje guponda perezida aho rero niho duca tubona yuko afise mission yahawe n'abantu batamenyekana ariko dufatiye kuri iyi geopolitique regionale ariko akorera abazungu ariko akora kugira ngo uburundi 2026 hamwe perezida yofata ingingo yo kwitoza muri manda ya kabiri karayire kuri neza cyane bazoci bavuga bati azocatsa ati mwarabonye ko byamunaniye nta gitoro yazanye nta sukari nta ibintu byose byabuze ati none mugomba mwemere ko uwunye ngo yitoza ubugira kabiri bace bazana ka kantu ko muri Tanzania ngo no reform no election rero ni murabe hajya rero ababigira yibaza ko abantu benshi batabiza ariko ijya rikakinira diri abazungu ari umutumwa w'abazungu ariko arapromotinga bijya bikorwa na Pacifique Ninazo rero kubera Pacifique Ninazo atari mu Burundi ujya nawe bamurumba Faustin bamucako kugira ngo nawe agerageze kugira ngo supporting iyo ibyo byiyumviro byabo uko ugiye kuraba Tanzania yigwa muri kijya krize bijya byari kwica byinjije mu Burundi bacha ujya bari bashaka kwaja agiyeho urumva yacaza avuga ati abarundi leta ndayishimiye iriko yahora ikorana n'ibintu mu broker mifunga unatwe tuba turi mibarabara ibintu byose baba bavyugaye ibintu igitoro byose n'ivyahoha biba vyahubutse hajya nta yindi mission yatumye baja utazanura hariya za Tanzania kubera bananiwe muri Kongo rero urumva kugira ngo rero mu Burundi naho habe hariho abantu baba bararimira mu cuzo mbe bacita gute babe barorosha hamwe hazoba ifirimbi gusa abantu baca go ahead gusa rero hajya rero ariko arategura akarere ariko arapanga akarere ingene abazungu bazozana kuducengezamo bya bintu byo kugira ngo twiyamirize intwaro dufise uno munsi nta kindi rero nta yindi rezitashaka niyo mission afise kandi ariko akorera abazungu twari dukwiye kugira panafricanism twari dukwiye kugira patriotism nimba tatufise wo higihugu reka kugira ico wonone igihugu cyane gose none ko president yabivuze wabonye yatakwa n'abantu bangana iki Faustin Ndikumana nko kuri Facebook ku marezo social benshi cyane hajya president yahaye go ahead abantu bari baramubuze bari barashavuye mu mutima umupondo mukuru w'igihugu umuntu aguma avuga aponda kandi rega bene gihugu baravyibone cyane igituma abantu abakozi b'abazungu muri Afrika canka mu Burundi abayaya genda bita abayaya b'abazungu bataramenya ingene umukenyero president yabakenyuye banuwe ntibari bazovugira ibujumbura ariko president ya maruguru ibikorwa bya president biriko bibonwa cyane n'abaruguru cyane gose none ari bujumbura bazoza kuvugira ha muri centre igihugu gitwarirwa bibaza ibujumbura wapi igihugu ni cabari ya bene igihugu bato president yamari kumwe umaze imisi mubona
abantu abana abamama bamutambira baryohewe baca uryohewe cyane nta bantu bateye amabuye mu myaka yahera benshi hagiye aba perezida batamwiyumvamo bamutera amabuye hariho hano n'umuperezida nabonye bateye amabuye wo muri Zimbabwe Zambia nyamba atari Zambia bamuteye amabuye ego hajya niyo aba perezida atarashyigikiwe n'abene igihugu niyo kwisanzura nkakuri oya perezida ahubwo iyo abatarashyigikiwe n'abene igihugu batamushigikiye ntabakiri ku butegetsi byanahuranye nuko afise umutima w'agisiga dongo afise arakundwa n'abene igihugu ko arababarira ingorane afise ego dongo perezida aravuga arasohora ntiyibikamo ikibazo akibonye aravuga ati barundi turafise ikibazo ariko umuti wacu ni rero ba Faustin Ndikumana vraiment ni bahindura ingene bakorera abarundi boye gukorera abazungu badafise ico baho Burundi ni bareke kononera abarundi bakomeze gutera imbere abarundi bashashaye gukora bashashaye kurondera ubuzima bashashaye ko babona igihugu cyabo gitekanye rero kuzona umuntu ariko arakorera propaganda abazungu aho kugira igihugu camemwe akavuyo birambabaza cyane birababaje nuko kadagushimira twayaze byinshi kandi byiza ngewe cyane n'usobanuro ushoboye kuduha nibaza yuko ari ingingo zikomeye wagiura shikako ndetse n'ibintu bikomeye cyane ndetse umuntu wese yadukurikiranye bigoye cyane kurengana ataco avuze kuri kino kintu cyo rero nkashise no guharika rugene rukengurukira nanje ndagushimiye cyane nari nkumbuye studio za BF4 please karibu kw'abanyamuryango basubira kumbona ko ndahari ubundi nyene gutwagwa n'ibikorwa byinshi burya abajene dufise ibikorwa byinshi je nkunga ibikorwa mfise nta guhagarara nguma nkora rero ndabashimiye cyane nanje kuba mwanyakiriye ego turabaye ikaze rero n'undi munsi nejo nzogaruka mfitse byinshi gose cyako tuganira na cyane cyane geopolitique regionale igeze ahantu abageni dukuriye gukanguka kugira ngo tubivuga abantu bavyumve babimenye kera nta mujene yatora mikro bavuge ngo bijanye na politique bacavuga ngo baca bagufata baca bakwirana rero mugabo bavuga ngo boca batwica bayiganirira mu mbari iwabo ariko twe baca tuvuga ngo boca batwica oya ntaco niyo bokwica utanze contribution ku gihugu no ku muryango ni byiza cyane upfana dignity n'upfana wikimwara nuko kaceshimira cyane we muntu wese twabima kino kiganiro ivyinshi no mujene murumva ko mujene amaze kuba akuze cyane mu mutwe no ku mubiri mu tobimuha cyane mugabo urumva yuko azi vyinshi ubusobanuro ushobora kuronka umuntu wari wese tutitaye ku myaka afise uko ushobora kubwakira ukuze ukumva mu mikindi kintu ndetse ukaba n'umujene ndetse bikana nawe kabukangurira kugira nawe ivyo wigira ku mujene ndetse ukazurashishoza mu bintu byose wumvise ntube nka babandi bashurwa mu mabarabara 2015 kubwo kutamenya ivyo bagiye mureke ndabake banure kumbure ibindi ni biganiro ni byinshi kumbure yanatwemereye kwa matugendera kugira ngo duhe ibiganiro n'ibi nizera yuko mwamwishimiye tuzongera kundi munsi bye bye.